Inshuti namwe bakunze urubuga rw'Intara Gitega, reka tuhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, tube kaze mu kiganiro aho tubandanya twishikira muri bamwe muriko barashira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu Uburundi bwifashe 2040 kandi buteye imbere muri 2060. No musi rero twasubiye kugendera wa murimyi mworozi umwe bitwa Eric abandi kamwita Rukwavu. Twishikire rero ku ruhongore rwiwe aho tuko turaraba mbega mu gushira mu ngiro iyi mbona kazoza ariko akora iki. Reka rero tubasangize bimwe mu vye karakora tunamenye Eric yavuye he, Eric ageze. Je nitwa Vyumvuhore Eric, murimyi mworozi ku mutumba ni Rutegama, aho sanzwe nkorera ni ku gacimbiri mwayi n'agacimbiri Kabuki. Kagato yavuga ubu karakuze. No kuvuga tubivuze ati gato karakura, no kuvuga twe twahereye ku nkwavu zitatu. Zari intuze inyana zibiri n'isuguru imwe. No kuvuga urukwavu rugaburiwe neza ku mwaka rutanga inkwavu 90 ku mwaka. No kuvuga ku mwaka ari zibiri zitanga inkwavu 180. No kuvuga ubu aho tugeze ku nkwavu turafise inkwavu zigera ku 450 mu ruhongore. Izo nkwavu arizo zaciye zituvyariramo inka ya mbere twatanguye korora karagashuri gatoyi twaguze 310 hama karaza ziravyara ubu mukaba mubibona nkuko muriko murabibona ngaha kaba dufise inka 12 intama zigera ku 40 imbata zigera ku 50 n'ibitiba hajya mwabonye ibitiba biba bigera ku 50 n'ingurube turoroye inzuki turarima amavoka tugatera n'amakariyanda kugira ngo zijya nzuki zibashe kuronka aho zishobora kudaha hafi zitiriwe ziraja kure na kure. Umugambi twaba tumazemo nk'imyaka 15 nkuko mwagiye muravyumva sogokuru yarahimirije cyane ugwaruka yuko go kwironderera akazi nkumbure rugahana akazi nabandi. Umuvyeyi ni ukwigisha iyo wokura ikintu, si ukwigisha ico wojya hari muri paramedicale, ariko asigurira abajene ugwaruka yuko inkoko ishobora kuvyara inka. Hama rero muri ico gihe natwe niho rero twabona yuko uwo mugambi tuwugeze turabe, niho rero natwe twaca tuwugereza mu nkwavu. Turabona yuko rero inkwavu zirondoka zikavyara impene, hama tukagera ku nka. Muri ico gihe natwe twavyumvise ubwa mbere nka kurya mwabibonye izo nkoko mwabonye ngaho ziguma zitembera niziba zaberutse. Inkoko zibiri zirashobora kuberura imiswi 17. Muri iyo miswi 17 mu nkoko zibiri umva ko haba havuyemo impene zibiri. Impene zibiri mu mwaka zirashobora kuvyara impene 5. Impene 5 no kuvuga yuko mu mwaka ukwirikira mu myaka 2 umva ko bufise inka. Ni yambona kazoza rero tuguma duhimiriza yuko gato karakura, umutahe muto ni uvyara umutahe munini. Wimono kazoza kuri we sukwicara sukurera amaboko sukwiga amashure menshi gusa, ariko ubwo bumenyi ngo tubuherekeresha ibikorwa. Jewe ku ishure nagiye ndondera ubumenyi, kandi jewe nkuko mubibona ngaha nyene je nagaruke mu mwaka wa 6. Je nta mashuri menshi mfise noza guhaya ngo ndemereza abantu, jewe gusa ahubwo ico nohaya ndemereza ibikorwa abandi. No kuvuga yuko hajya mu ishuri tugenda kurondera ubumenyi. Rero abo bagiriwe amahirwe bagashika muri zo za kaminuza uburimye n'ubworozi, ahubwo nabo bakwiye kuza bakaca biza abandi, kubera natwebwe ubunyene wumva ngo twagaruke mu mwaka wa 6 hari habaza bo muri kaminuza bakaza tukabahugura tukabaha ubumenyi ivy'ubwororwa. No kuvuga rero mu ishuri bijya byo mwikaye ukaca uguma wambaye neza wifashe neza urindiriye akazi oya, ahubwo kareme nawe ugaha abandi. Hama wize ivyo by'uburimye n'ubworozi nukuvuga yuko ico twokubonerako nuwo murima w'akarorero, ico twokubonerako nubwo bworozi bw'akarorero. None wocu uguma uhagaze ku ikaburimbi wambaye neza kandi wize uburimye n'ubworozi tuzoca tugira gute? Vyumvikana yuko ahubwo wewe harageza aho uhombya leta. Nyimba leta yaragufashije ukiga kaminuza ukayimara, ariko ntuce wiyumvira ati mbeya jewe bijya bintu nize bizoza gushikira bajya bene gihugu batoyi gute batigeze baja ku ntebe y'ishuri. No kuvuga twe nabo bakora ngaha iwacu urumva tuba turiko turabategura kugira bagende korora bakora ivyabo. None wumva nawe waravyize waragiriye amahigo ukiga ayo mashuri, ariko ntuce ubipratikamwo
hama ngo werekane jewe umurima w'akarorero nguwo w'ibigori ubworozi inka upfumugira imwe ya kijambere mu kuvuga uti mu vyo nize niyagwara ndayivurira sinza kurondera umuhinga. Eric rero agahamagarira abene gihugu baba bize canke abatize gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo iyi mbona kazoza tuyishigikize ibikogwa. Nukuvuga yuko imbona kazoza ya mbere nuko twese twikuramwe ubunebwe, nitwishinga amarigara dukura amaboko mu mpuzu dukore. Uwo mutahe muto nyene ufise wiwawe niwo uzogushikana ku mutahe munini. Amata akama, amase n'ibindi biraheze bigafasha abo mu kibano ndetse n'abandi bagaheza bakahungukira. Amase dukura ngaha muri impongorezi wacu ni menshi cyane ntayo twokoresha ngo dushobore turahindukira ame tukayadandaza turashitabira mu mirima yacu muga nk'ubu izi impongorezi zose uko mwazibonye ngaha tuvumbuye ni bene 10 kandi ku kwezi dutegerezwa kuvumbura no kuvuga mu mezi 10 urumva bugeze mu bene 100 ibene ubu ni bihumba amajana 2 no kuvuga udandaje bene 100 urumva amahera uburi mu buri hafi mu miliyoni 200 no kuvuga ajya maganga ame turayadandaza ilitiro tuyidandaza ibihumbi 4 urumva no kuvuga ibido ya veritre ibiri ku bihumbi 180 ajya maganga turanayakoresha mu mirima yiwacu turayapoma zijya nzuki dukoresheje gupoma imiti y'ikizungu inzuki zica zipfa muga dukoresheje ajya maganga yiwacu nta ngorane nime kandi byose bikora cyo kimwe. Inka n'igihugu no kuvuga yuko amata kama ngaha umunsi wose turashobora gukamira litiro zigera ku 50 muri izo litiro 50 umuntu aciye akubwira ati wewe n'umuryango wiwawe nuyanwe ntayo woshobora. No kuvuga rero naho bavuga bati inka n'igihugu no kuvuga yuko ayo mata acagenda gufasha abo bandi hariho udandaza hariho uyatora hariho uyadandaza hariho uza kuyagura ucu usanga za litiro 50 zifashije abantu barenga 100 no kuvuga je n'ubundi mbandanya nishimira yuko uru ruhongore rw'iwanje ku munsi rashobora gufasha abantu barenga 100 dufatiye mu mata gusa. Mwavuze ati uri umugabo akomeye. Aya magi ugiye uraza kuyarondera uja kuyagura kiriya na kiri uja kukirondera uje kukigura wabonye jewe naho mpuya aho nororeye inkwavu nta mboga tuja kugura no kuvuga inkoko itayiriginga urige ari wewe nyene ugirondereye yigure yirere ikiri nto yitirigi amudandaza yandu yafungura hamwe b'umugabo nyene wijunja n'ijambo utiri kutegura imbona kazeza ya 2060 ntushobora kuyitegura 2060 wirirwa kwirigara n'iryo rigu udashobora kugigurira uwo muhuye aho kumusaba umugambi umusaba amahera yo kunwa utuyoga. Haruhande yaho ni benshi bavyungukiramwo kuko afise benshi yahaye akazi. Jewe no kuvuga yuko je nihangiye akazi hama ubu nanje nkuko mwabibonye ngaha amwiraro ry'inka na hariya mu nkwavu n'ahandi hose no kuvuga yuko aha harakorera abakozi bashika ku 10 bose mpemba hariho aba veterineri bakurikirana ivy'inka abo bose n'abakozi duhemba hariho abakurikirana bari y'abinzuki n'abandi bakozi bagera ku 10 babagara imirima y'ubwatsi izi nka zishobora gufungura n'ibindi bitegwa kubera turarima tukongera tukorora. No kuvuga rero yuko muri ico gihe yambona kazoza ikiza kudufasha turiko turima amavoka ayo mavoka azodufasha kugira gute turonke ya mahera y'imva makungu zijya nzuki burya buki buzojabuka hama turonke ya mahera y'amadolari baguma bavuga. No kuvuga yuko rero twebwe tubona yuko mugwaruka ico kogwa nuko twoburoswa inyigisho zikwiye hama tukihangira akazi ako kazi natwe tukagaha abandi. No kuvuga mu Burundi bwifashe ndaburimwo kubera na wumvise ko ntangana akazi resi no tanga akazi nkiri umugogo je sindi umugogwa kubera naye ndafise abo mpakazi muri ico gihe rero no kuvuga yuko jewe imbona kazoza ndayirimwo ahubwo ndiko ntegura kuyirenga ukuntu nshobora kuyirenga je imbona kazoza ijya bavuga 2040 2060 je ubu ndayirimwo ahubwo ndiko ndondera mbe ya 2080 yo izo bimeze gute. Jewe ubu ahomba mbi wanje simpanze kandi nakubwiye ko atamashuri nize kandi ahomba si habi cyane no kuvuga nubu iyo muri yo mbona kazoza dutegura n'ibindi bisumbirije bijya ivyo vy'inzu nibiki turashaka kubona ahubwo turiko dufasha urundi gwaruka kugira rugere kure hashoboka mugabo tutifatiye ko kuri twebwe.
aho abandi babashira imbere intambamyi, atubwira yuko wewe mu bworozi bwiwe intambamyi atari kibazo, ahubwo agerageza kugwana nazo kugira ngo ashike kwihangiro yihaye. Keshi twebwe mu bworozi bw'iwacu intambamyi nitwigera tuyishira imbere. Nubu urabona muri leta yuko bariko baravuga imbona kazoza, hariho benshi bakubwira kidashoboka. Mugaje nakubwiye ko ndayirimo. Nukuvuga rero umuntu wese azoshira imbere intambamyi yico kintu agiye gukora ntikizoba kigikunda. Nukuvuga intambamyi urashobora kugira guhura n'inka igapfa canke ukagira hiyo mugabo urumva yuko twavutse tubona basokuruza ntibakiriho, basogokuru ntibakiriho, muga twe twabandanije tubaho. Urumva rero nukuvuga yuko muri yambona kazoza twebwe n'ubundi twe tubandanya dutegura, twe nidushira intambamyi imbere, ahubwo dushira ibikorwa imbere. Inkwavu tumaze kuziha abantu benshi, harimo abamenyesha makuru bari mu muce uwo bugira nka gatatu. Twarahaye koperative y'ugwaruka igizwe na zone Rutegama. Iyi zone Rutegama twarabahaye inkwavu 50. Club Sportif Inkona twarayihaye inkwavu zigera ku 30. Abana bagendana umugera wa sida bishira hamwe bari mwishira hamwe twarabahaye inkwavu zigera ku 30. Nukuvuga ubu turiko turafasha ama cooperative duharuye inkwavu tuba tumaze gutanga zirashika mu 610 mu bene gihugu nayo ma cooperative arimo. Nukuvuga yuko rero muri ico gihe twebwe n'ubundi hajya wabonye yuko ivyana by'inkwavu ari byinshi. Nubundi nk'ubu cooperative izoba yisuganije neza yipanze neza iraza ivyo tuyisaba yuko itwereka inyubako bakaza tukabaha inyigisho, tumaze kubaha inyigisho ni chaîne de valeur bajya tuzihaye nabo baha abandi. Kubera nabo bamenyesha bakuru muvuga yuko twahaye twaragenzuye turamenya yuko nabo bagiye barokororanira. Twifuza yuko atamwene gihugu tuzosubira kumva ngo yarapfuye ngo agwaye kwashi ngo yaragize iki. Izo nkwavu tuzorora tuzifungure twongera tuzidandaze twikenure twongera turonke n'umwavu. Nkwavu nizishobora kubura isoko nyene icubahiro yabigize umugambi w'igihugu, amaze kubigira umugambi w'igihugu yaciye atwubakira ibagiro. Nukuvuga iryo bagiro riri ngaho nyene ribaga inkwavu 1000 kwisaha. Nukuvuga aho tugeza ahubwo himiriza ugwaruka cyane ruze gorora izo nkwavu. Mumaze korora izo nkwavu kugira izijya mashini kore, kubera ubu aho turi iya mashini nta n'amasaha 2 yokora. Bisaba rero yuko ahubwo twebwe ari twe tuyihakaze, nitwe dutegereza korora cyane kugira tuyihakaze. Nk'ubu je urumva yuko hajya mfisa amajana 150 muga nipfuza yuko noshika mu 2000 kugira basi nje nzofume ndayifata n'amasahane iri kirakore ivuga ati uno munsi turiko tubagiza Eric gusa, turiko tubagiza Eric gusa. Mugurumva duhimiriza n'urundi gwaruka je nyimba ndi murane n'itanu hafume haba uja kuri desa uwundi aje kwijana uwundi aje ku 50 hama rero tubone yambona kazoza y'ayo madovize yuko tuyaronka vyoroshe tuyirondereye twebwe nyene mu maboko yacu. Kandi haje ikintu naco mwomenya nabo wumva ngo ayo madovize abura kubera iki rumva natwe ntaco dufise tuba turiko turaproduiza ngo turonke ivyo tujanayo. Muga no kuvuga yuko mu gihe tuzoba bamaze kumva ati mu gihugu cy'u Burundi hariyo inkwavu nk'ibihumbi 500. Nukuvuga bo nyene ya madovize nibo bahindukira bakayazana kugira nabo baronke iki zanyama, kugira baronke zanyama. Bwa buki ni bwaba bwishi, burya buki ni bwaba bwishi no kuvuga yuko bo nyene ajya madovize nibo bazoyazana. Nukuvuga ni vyiza yuko umuntu aguhenda kucufise. Ni vyiza ko umuntu aguhenda kucufise ntaba ari we uja kumuhenda kubera niye wewe waja kumuhenda bikuviramo akagaye. Muga niwe yaza kuguhenda nawe uzomukoza icyo ushaka. Ico nifuza gushika ko jewe cambere nuko nobona uburundi bwifashe, nuko nobona uburundi buteye imbere bataguma batubwira yuko turi bantaho nikora. Igihugu kugira gitera imbere canke urugo kugira rutera imbere rugiringe. Muri ico gihe uburimye nibwaboneka umunyagihugu wese azoba ahazi, nashobora kuja gukora ushonje. Nitwamara guhaga nukuvuga yuko tukimbura umusesekara ca turondera ivyo dushora no mu makungu. Muri ico gihe rero nukuvuga yuko ntawozana ngo ayo mahera ashire mu burimye n'ubworozi ngo ahombe, kandi twebwe natwe tukirondera vyishi mu burimye n'ubworozi. Nukuvuga yimbuye biragugwa bitaguzwe bikahoshorwa mu mahanga. Chaka yuko n'umunyamahanga yobona ibikorwa tuba turiko turakora abone yuko mu Burundi hari abakozi atarabanebwe, kubera hari ugwaruka gwishi guruhurumbira
kwiruka kuja gukorera mu mahanga ariko bagataka akazi twariko turakora ino bakaja kugakorera hariya hinyegeje bakanka kugakorera ngaho iwacu ngo bocafura uwo mubona yarize yocafura akanka gucafurira mu gihugu ciwe kugira giteze imbere mwakaja gucafurira mu gihugu cyo hanze rero je bico no hamagara ndabahamagarira n'abandi n'urundi gwaruka niruze twubaka igihugu cacu kubera hajya inzu ni uyubakira kugira uyibemo ntizokubakwa n'umunyagahinga hama guhamagara ngo jewe muri ngo ube muri iyi nzu igihugu nitwe dutegereza kuciyubakira twebwe nyene kandi nikizokubakwa n'abatama kizokubaka na twebwe nyene tukiri bato ugwaruka je ndamushimira cyane ndamushimira nk'umuvyeyi kubera yarampaye umwanya aranangendera nkuko mubibona ngaha yarahashitse araza kungendera kuri ubwo bworozi bw'inkwavu nkuko yari yumvise uwo mugambi w'inkwavu wanje ndiko ndorora no kuvuga yuko ndi mu mboneza z'ibyo bw'ubworozi bw'inkwavu ndamushimira cyane yaranteye intege gose mu kuza kunshigikira no kungendera no kuba jewe ngeze aho ngeze hanini yabimwe no bimushimira ko kubera yaraje kuntera intege reka tubashimire kuba mwadukurikiranye ntimwibagire kugira like share na commentaire kuri ino nkuru nziza kugira ngo uyu Eric tumushikikize akajambo nawe kamutera intege duheze tumugire nk'icirore cyo dushikana kuri yambona kazoza murakoze jewe rero mwariko murakurikirana ni Raphael Irakoze nkaba ndi umwe mu babandanya babashikiriza amwe mu makuru yuko birarangurwa n'uyu canke uriya byofasha kugira ngo iyi mbona kazoza y'igihugu dushobore kwishikako murakoze bye bye